Turabaramutse abakunzi mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. Tonga tubaha kaze kandi turabashimira ukuntu mudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryahise muri Luka 12:35-38. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo ngo tube maso turorere databuja, mwabe mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu baroreye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahigwa abo bashumba, abo bashebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwire ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire, niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abahigwe. Yesu Kristo aduhezagirane. Mana turagushimiye kuba ijambo ryawe ugiye kutuganiriza. Mana turaguhaye kazi na karibu kugira ngo ubane natwe kandi utangwane natwe Mana, kandi wongere usuzane natwe. Atacari tugusabye amaraso yawe Yesu Kristo ngo atweze kandi adutunganye kugira ngo bikuze twemerwe nawe. Kandi turakwinginze abari wivugira ntawe ariko tugaragara kari bugaragara muri twe. Imbaraga zo zifatwe mpari ku izina ryawe rishigwe hejuru. Ndetse usanga abantu bawe Mana yera yo mu ijuru kugira ngo ubaganirize kandi wagure kugira ngo bumve ico cyase kubwira abantu bawe uzobukoze. Bisige turagushimiye Mana kubikoze, shishika abana natwe tuse twize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo mwabe mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. Ngo namwe muse n'abantu baroreye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Bene data ijambo ry'Imana tubwira ngo twame tugavye, ngo tube maso turorere databuja. Rero hano ijambo ry'Imana tubwira ngo turorere databuja. Rero nk'abakristo, nk'abantu b'Imana dukwiye kwama turi maso, ngo twame turi maso ntitwigere dusinzira. Hano tuvuga ngo mwame mugavye, mwame mukenyeye. Mwame mukenyeye nugira ngo twame twitunganije, twame twambaye. Kwambara nuko ama twitunganije, imitima yacu ikama yezwa kuri gato na kanini kandi tukaba maso. Muri kino gihe hari byinshi biko birakwega umugeni, biko biratuma umugeni acika intege, umugeni asubira inyuma. Bija nibihe umuntu agenda acamwo ugasanga umuntu agenda acika intege, ariko ibyo byose ntibikaduca intege, ariko twame dukenyeye, twame turi maso. Ngo kandi amatara yacu yame yaka. Reka bene datubwira ngo tube maso, ngo amatara yacu yame yaka. Muri kino gihe amatara yarazimye, abantu ntabwo amatara acaka. Abantu ibintu bamaze kwifata ibisanzwe, ibintu bamaze kwifata ijambo ry'Imana, Imana bamaze kuyimenyera. Ntabwo abantu bakiri ngo barondera Imana by'ukuri, abantu ahubwo bari kubironderera iby'imibiri. Ariko hano ijambo ry'Imana tuvuga ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu baroreye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Kenshi turazi iyo umuntu ari hanze ntabwo yigera yugara, ntabwo yigera yugara, nubwo aba yugara abakingiyeho kugira ngo naza adodora mwumve kandi ntasinzira, aba ari maso. Rero hano ijambo ryatubwiye ngo tube maso kugira ngo twame dutegereje umwami Yesu naza ntazosange dusinziriye. Rero ijambo ryatubwira ngo abasinziriye mwikangure kugira ngo dutegereze umwami Yesu, kuko tutazi umunsi n'isaha ashobora kuzira. Rero muri kino gihe abantu barasinziriye, bari mu mugono, nta n'ukwiyumvanga kubyo kwiyumva yuko Yesu Kristo aribwo azogaruka cyangwa baranabyibagiwe. Abantu basinziriye mu butunzi, abantu basinziriye mu kurondera iby'imibiri, abantu basinziriye mu bintu bitagira ikimazi, abantu basinziriye mu biryohera by'isi, abantu basinziriye yuko umengo Yesu ntawe uzogaruka. Ariko hano ijambo ry'Imana yatwibukije tubwira ngo tube maso, ngo twame dukenyeye, kuko umwanya niba udakenyeye
ntabwo namara kuza nta mwanya uzoronka wo gukenyera, nta mwanya uzoronka wo kwihana, nta mwanya uzoronka wo gusubiza ibintu ibyo watakaje ngo bisubizeho. Iki nico gihe cyo gusubiza ku rutonde ibyo watakaje, iki nico gihe cyo gusura ukitondeka, cyo kuba ku rutonde. Wowe wari waravuyeho, iki nico gihe cyo gusura ku rutonde. Ngo hahirwa aho aba bashumba, aba bashebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwire ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire. Bene data, iri jambo ry'Imana irabwira ku bantu bari bose. Yavuga ngo hahiriwe abashumba. Bashumba nabo barashikiriwe, abashumba abakozi b'Imana Imana yahatumye, ngo barahiriwe. Ngo hahirwa abo bashumba, abo shebuja. Ngo hahiriwe abo bashumba, harahiriwe bashumba azoza agasanga bakiri ku kivi, bagikora ibyo yabatumye, batahengamye ngo bace kujya no ku ruhande ngo batangure kuvuga ibyo tabatumye. Abo rero nibo bahiriwe, ngo azobicarika, ngo azokenyera, ngo azoza agasanga ngo asanze bakiri maso. Yemwe bashumba mube maso, abapasiteri mube maso, badiyakoni, bajenama, barimu, bavuga butumwa mube maso, basenzi, baririmbyi, bahanuzi, mukiri ku rutonde mube maso. Ngo murahiriwe, ngo murahiriwe naza agasanga mukiri maso. Ngo ndababwire ukuri, ngo azokenyera abicarike aze abagaburire. Yemwe ngo azokenyera abambike, abagaburire, abicarike, abahanagura amosozi mwarize igihe kirekire muhuye na biriya, babatuka mukihangana, babakubita mukihangana, babagira nabi mukihangana, babasuzugura mukihangana, mukishwa n'inzara mukihangana, mugasonza ntimuje kwiba, ntimuje gukubita ibinyoma, ntimusabe igiturire. Abo bose bihanganye, Imana ngomba izoza ibambike. Imana iraje ibambike, kandi azokwicara abagaburire, ngo nimwaguma muri maso. Muri kino gihe ijambo ryatubwira ngo kandi mube maso kugira ngo ntimusamarire muri kino gihe nk'uko benshi babivuyemwo bakisamarira bagihimazi. Mbetse abashumba ab'Imana yaratumye babwira ngo genda mubwire abantu banje bihane, bame biteguye, bame bitunganije, babivuyemwo baza kubabwira bahamagara imigisha. Nimuzanaya uraronka ibi, nuzanaya uraronka ibi, zana amafaranga ngana uku uraronka ibi. Nivyo Imana uyu munsi iriko irababwira ngo mube maso, ngo murorere databuja kuko agiye kuza. Yesu Kristo ashishikara duhezagira. Hano kuri 38 aravuga ngo niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba bahigwe. Ngo naza mu gicugu, naza mutiteguye, naza mutazi ariko gazosanga mwiteguye, ngo muzoba muri abahigwe. Rero mwese ndaguhamagara ku muhigwe, nanje ndagomba ku muhigwe, kugira ngo ico gihe Yesu naza azosange twese turi maso, kugira ngo tuze tubane nawe mu bwami bwo mwijuru, azotwicarike, yongera tugaburire, twibere mu bihe byiza byo kubana nawe. Rero iri jambo ry'Imana riko ratubwira uko dukwiye kuba maso, uko dukwiye kuba maso muri kino gihe ca nyuma. Hari